Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ryanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyere mu biganiro bica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Karanga TV. Ego kandi ndabashimira ukuntu muri benshi mukurikirana iki kiganiro, mukaba mubona yuko intambwe turiko dukora ari nziza cane, benshi bariko baramenya imico n'akaranga vy'Uburundi, nk'abari mu makungu ya kure batacibuka vyinshi mu kirundi c'iwacu, imico n'imigenzo, ubu barashobora kuza barabironka baciye kuri uyu muhora. Uyu musi rero ngira ndabereke ijambo ryacu tuvuga rijanye n'ico bita izimwe. Izimwe rero rizwi n'aborozi iyo baribonye ku nka, eka n'impene irikubita izimwe. None iyo inka yikubise izimwe biba bisigura iki? Inka iyo yikubise izimwe canke impene ikikubita izimwe iba irinze rero haba hageze yuko bayijana ku mpfizi. Urumva rero yuko ubwo bwari ubuhinga abarundi bari bafise kugira ngo babone ibihe ibitungwa vyabo bigezemwo, aho rero baca biruka bakayijana ku mpfizi. Babibonera hehe rero ko yikubise izimwe? Haza utuntu twera ku nda y'amaganga, nk'uko ngomba ndabibereke kuri iyi mpene. Iyi mpene muravye ku nda y'amaganga muca mubona yuko yikubise izimwe, aho rero iba irinze. Ego murahejeje kuraba neza ku nda y'amaganga, murabona yuko rero yikubise izimwe, harya rero iba irinze. Hari igihe rero ari inka canke impene iyo usanga iriko irasaragurika irondera ari impfizi, uca ubona rero yuko uyijana hanyuma ntirenze igihe cayo ngo ice umurindo. Murabona yuko rero abarundi bo hambere bari bafise ubwenge, aribwo bw'ubwo bagiye baradusigira, natwe tukaza turabugenderako, murabona yuko budufasha. Nuko rero iyi mico n'imigenzo murabona yuko ariyo dukwiye kugumya kugira ngo ntitujane. Ego murakoze cane, mugire amahoro.